nimbura umunyamupira by'ukuri message ngozi hari hakwiye kwaca haza nk'ikintu bita umukubuzo muri message ngozi bagakubura iyi equipe yari hari niburi nko 80% cyangwa 90% bakaba byarangiye umugwi wa Vitaro igice ca mbere ciganwa bataramenyerana nzi jana kwijana ariko igice ca kabiri Vitaro yatweretse ico no kwita ukumenyerana uguhozaho consistency ndetse hanagezeho abantu babona ko Vitaro ishobora kuba iri mu migwi abantu bacabaza ngo kubera iki yatsinzwe na message ngozi ugutsindwa na message ngozi novuga ko je Bumamuru novuga ko watobye ihiganwa bimwe bisa bidasanzwe watangwa ari umugwi abantu bose bavuga ati ugiye kwitwara neza impamvu si yindi wanyuma antuka ni ibintu byo kugaya ku bantu basanzwe bari hafi y'umugwi wa Bumamuru nibaza ko ni byinshi byo gukora mu mwaka w'imikino icambere cyo gukora no kuraba umwamenyereza yaraseze Ndayishimiye Yusufu ndetse na Kalebe harimwo n'ababa Gairi Duhainda byibaza umupira w'amaguru w'u Burundi bamutombora ba Paris akiri umumenyereza wayo ba Vladimir antuka ni equipe ubona ko yarimwe abanyamupira beshi ariko ibyo byonyine ntibihagije jengerageje kuraba kuba babashoboye kuza muri Big 4 mu migwi ine ya mbere ya muri Primus League Burundi ni kintu ciza cyane kuko biraza gutuma mu mwaka uzabaharanira niburi mu myemerere ngaruke ku mugwi bita rukinzo ya Miburo nimba amafaranga make bo barakoreje mu mwaka w'imikino nukuri yari equipe iri muri middle class yari equipe iri hagati na hagati usibye ko yagiye igira kakanyarigabo ka rukinzo nyene ankoro kongeza ko n'umumenyereza ari umufighter ari umuntu arondera itsinze umugwanyi bya danje nukuri rukinzo irasabwa byinshi genda shima urwego rwa federation mwatweretse uno mwaka w'imikino communication setebo byaremeze neza cyane ama affiche ama match 80% y'ivyari bitegerezwa kukogwa byarakozwe Brarudi cerekeranye no musatirizi Abdi Ineza umuntu ashobora kwibaza ni gute umuntu ashobora gutsinda ibitsindo 10 na bingahe mwihiganwa muri fazare mu nkino 14 uwumukurikira ugasanga akinye inkino 30 mugabo ntakwiza ibitsindo yatsinze ikiro nico kwibaza ko naco nyene abasatirize mu no mwaka w'imikino nimbara bakinye binyuma babaye beza aba defenseur rero turadutegura ama equipe atsinda turabadutegure côté offensive abamenyereza murondera abasatirize mu bategure sikuvuga ngo abasatirize ntabahari ni mwegerega bo kubategura abamenyereza nibo bategura Salut beaucoup les amis nizere ko mumeze neza cyane abadukurikirana bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane abari muri diaspora ni mukomeze mumererwe neza cyane les amis nkibisanzwe rero ne musore wanyu indimbura papa Utamu nk'abanongeye kugaruka kugira ngo shobore kuganira namwe uyu mwanya ndashaka gufata iminota itari myinshi cyane kandi itari na mike ariko tuganire ku mupira w'u Burundi Primus League Burundi 2025-2026 ihiganwa rya rero rirangiye rikaba ryarangiye litahukanywe n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters aho ari umugwi watsinzwe urukino rumwe umwaka wose w'imikino mu gihe kandi rirangiye imigwi 3 ariyo BS Dynamique n'umugwi wa Garage Express ndase na Green Farmers akaba berekeje mu cicaro ca kabiri haracavugwa byinshi yuko hashobora kuzokinwa ihiganwa ry'imigwi 18 mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2026-2027 nivyo kurindira tukaraba ariko rero nifuza kurabira hamwe umupira w'u Burundi ese umwaka w'imikino wa 2025-2026 wosigira igiki nk'icigo abarundi icambere tuvugisha ukuri ndashaka duhere kuri no migwi yitwa ko ari minini ifise amazina duhere ku mugwi nka Flambeau du Centre Musongati Bumamuru Vitaro ni migwi novuga ko na message ngozi ni migwi uno mwaka w'imikino harimwe yitwaye neza ndetse harimo niyitwaye nabi by'umwihariko umugwi bita message ngozi je kubganje novuga ko witwaye nabi impamvu si yindi nuko numugwi uko umwaka w'imikino watangura abantu bose babona ko ushobora gutahukana igikombe mu gihe kandi abantu baba bavuga bati nawe utazotahukana igikombe uzuri mu bagihiganirwa ariko uno mwaka w'imikino message ngozi yabaye mu migwi ikoyerekeza igwanira kudakoroka no kuvuga amahigwe menshi kuri message ngozi yarayo kugwanira niburi gibanza ca 12 ca 11 ca 12 nibyo yagwanira itiminizi ko rero kuri message ngozi bigeze ku munsi wa nyuma abantu bose bavuga ati message ngozi yokoroka mu gihe utakaza imbere ya Interstar Best Dynamique igatsinda Kayanza United byakunze rero ntiyagumye mu cicaro yagumye mu cicaro ca mbere ariko umwaka w'imikino wa 2025-2026 wagenze nabi kuri message ngozi umuntu aca yibaza nigiki cabuze abantu baravuga ko ari vyerekeranye na recruitment zabaye zitabaye nziza bakinyi bahora bakina muri message ngozi
barahindutse canke se ni L ya message ngozi yahindutse ikiragano canke se generation yaravuyemwo bibagira gusubiriza abandi ibiro bitwereka ko nimbura umunyamupira by'ukuri message ngozi harakwiye kwaca haza nk'ikintu bita umukubuzo muri message ngozi bagakubura iyi equipe yari hari niburi nko 80% cyangwa 90% bakabakuramwo bakazana abakinyi bashasha ariko ivyo nabyo bigasaba uburyo no kuvuga rero abantu begereye message ngozi bategeza gukora igishoboka cyose kugira ngo umwaka w'imikino wa 2026 2027 uzobe ari mwiza gusumba uwo twabonye hanyuma mu nyemere ngaruke ku mugwi wa Vitaro Football Club. Vitaro Football Club yatanguye ihiganwa itameze neza ijana kwijana ariko ko yagenda ikina inkino guhera mu 8 kugeza mu 10 twavuga ko bariko bararondeza nico no kwita systeme barondeza ku adaptation kumenyera ihiganwa byarangiye umugwi wa Vitaro igice ca mbere ciganwa bataramenyerana n'ijana kwijana ariko igice ca kabiri Vitaro yatweretse ico no kwita ukumenyerana uguhozako consistency ndetse hanagezeho abantu babona ko Vitaro ishobora kuba iri mu migwi yigenjeje neza muri no mwaka w'imikino ngira ngo abantu nibo biharira bivuze ngo Vitaro intango yarabagoye ariko icerekeranye no guheraheza ihiganwa ryagenze neza cyane abantu baca babaza ngo kubera iki yatsinzwe na message ngozi ugusindwa na message ngozi novuga ko je ku ruhande rwanje ndashobora kubitahura kuko hari amaparametre menshi umuntu ashobora kuraba ntaco ariko ndarondera nta gikombe ntahukana sinza gufunisha abakinyi banje ino game kubera bariko barategura coupe du président bari mu barindiriye demi finale ibyo byose yari amaparametre umuntu ashobora kuvuga ati yo koreka mugabo abandi bakavuga ngo harabayo no kurekera message ngozi ibyo rero mugabo ibintu tuba dufitiye proof umuntu ashobora kuvyemeza message ngozi yaratsinze Vitaro uko byagaragaye kuri stade Intwari ariko gusa nimba hari abakinyari baruhukijwe itiminizi ko Vitaro ibyo yatweretse muri phase ari have muri kino rwa message ngozi yakinye muri phase retour twavuga ko yatweretse ikintu ciza cyane game nziza ni yatweretse performance nziza yatweretse spectacle abantu bari kubaza kuri stade Intwari by'ukuri barabonye ko Vitaro yigenjeje neza nabaje muri interieur bakayiherekeza muri interieur barabaremera neza ko aho yagenda gukinira hose Vitaro yitwara neza ndetse no kurukino rwanyuma bakina no mugwa Vision abantu bari bazi ko Vision ishobora kuzikagaragaza gato mugwa Vitaro ariko byarangiye Vitaro itsinze urukino antuka Vitaro credit to them kuri inde ku gice ca kabiri cihiganwa umuntu agarutse yo garuka ku mugwi nka Bumamuru novuga ko watobye ihiganwa bimwe bidasanzwe watanguye ari umugwi abantu bose bavuga ati ugiye kwitwara neza impamvu si yindi bavuga ati Joseph Bifubusa no umwana wo mu Cibitoke no muntu wabo aramenyereye umugwi bavuga ati reka dushiremwe uburyo bwose barashizemo ngamafaranga niko bivugwa ivyo ntafite y'ivyemezo sishobora kuvyemeza ariko gusa turabye abakinyari bazanye abantu baravuga yuko hashobora kuba haratanzwe amafaranga muri Bumamuru kugira ngo hashobore kuza abakinyi ariko byarangiye n'ubundi umugwi wa Bumamuru igice ca mbere ciganwa higenze neza ndavuga inkino 15 za mbere ariko birangira igice ca kabiri chance burundu kugeza naho bategwa forfait ku munsi wa nyuma antuka ni ibintu byo kugaya ku bantu basanzwe bari hafi y'umugwi wa Bumamuru nibaza ko ni byinshi byo gukora mu mwaka w'imikino icambere cyo gukora no kuraba mwamenyereza yarasezeye hasigaye urukino rumwe cyo ni cambere ca kabiri ese ko yasezeye ninde wo kumusubirira ninde wo kwemeza ijana kwijana ko ivyatumye asezera bitotuma n'undi ava muri Bumamuru kuko burya kanani umugabo kananira n'uwundi byo nibyo kwibaza tukaraba Bumamuru ni bande bashobora kuyifata mwakano kanya mu minsi heze twarabona intara ya Cibitoke bayegereye gose ariko this time nibaza ko ari mu ntara ya Bujumbura biraza gusaba rero se irahindura ive kuri Bumamuru canke yitwirindi zina kugira ngo ishobore gufashwa n'intara ya Bujumbura canke babandi bo mu Cibitoke n'ubundi baraza kubandanya bishira hamwe babandanya bashigikire umugwi wande wa Bumamuru aho rero ni kibazo cyo kuraba indongozi zegereye Bumamuru naho bashobora guca kugira ngo umugwa Bumamuru ngere ubandanye mu ihiganwa rya Primus League Burundi umeze neza kuko uyu mwaka mwerekanye ikintu novuga ko kigayitse cyane abantu begere umugwa Bumamuru mufata umwanya mwirimbure murabe ico gukosora mu mwaka w'imikino wa 2026 2027 muzoze mufise ibara rishasha ritandukanye n'iryo twabonye uyu mwaka w'imikino na cyane muri phase retour mu mpera z'ihiganwa rya Primus League Burundi ariko kandi umuntu aciye kuri Musongati yabaye equipe idacika intege kuko ni equipe yari consistent kuko kugeza ku munsi wa nyuma yari gikina igishizemo umwete yatsinze ibitsindo 42 tsindwa ibitsindo 21 sico noshima iri mu ma equipe ifise defense nziza kuko niyo equipe yatsinzwe ibitsindo bike muri Primus League Burundi byo navyo sinemeza ko ari abakinyi b'inyuma gusa bayifashijemwo ahubwo nemeza ko le gardien
wa Musongati ku bwanje ndemeza ko ari mu bakinyi bigenje neza muri Primus League Burundi. Uyu muvandimwe harabamwemera ariko je ku bwanje ndemeza ko Daniel ni mukinyi wo guha amahigwe muri kazoza. Simvuze ko ari umukinyi w'igitangaza kuko ibintu bikoze rimwe kabiri burya niburi bantu bakunze kwemeza ko ibintu uri serie cyangwa se ibintu bishoboye yubikoze niburi 3 wa gatatu kuko biraboneka ko iyi sezo kuri Daniel umumenyezamu ya wa Musongati ko wagenze neza cyane. So kuri Musongati rero kuba mwaragize defense nziza mukagira umuzamu mwiza, credit kuri mwebwe. Igisigaye no kuraba murabe mu mwaka uza muze muhatanira igikombe ijana kwijana, apana ko mubaba kabiri mugasanga ekipi bakurikira mu yiso ibasumbya amanota agera kuri 12. urumva ko zibari game zine mutagize iki mutigenjejemo neza, muzi yo muzigenzamwe neza mware kugira iki mware guhatanira ico gikombe n'umugwi wande wa Aigle Noir de Fighters. Flambeau du Centre inyuma yo kwitabira higanwa rya CAF Confederation Cup bagarutse basa n'abashitse inkokora kuko batakaje abakinyi muri phase retour. Aho novuga nk'uyu musore yagiye mu gihugu cy'u Rwanda, novuga wo bita Edison Munaba, novuga musore wabo Mose nawe nyene yaragiye. Antuka ino equipe hari ikintu cabaye inyuma yo kuva muri mu nkino za CAF Confederation Cup byatweretse ko bitameze neza mu vyerekeranye na accountability umurongo wayo c'est-à-dire iyo bugiye yo kipe imeze neza ntibyumvikane ngene umumenyereza agenda hovyo yarabafashije gutwara igikombe saison passée, hanyuma kaza ari mu ma equipe hakatanira igikombe muri phase retour ngo aragiye aho nyene murahurije abakinyi nta mafaranga tubonye muzanye ngo muce mugira ngo retour nawe muce mugira ababasubirira. Antuka mu mwaka uza w'imikino beaucoup de choses a changé kuri Flambeau du Centre, biriho byinshi byo gukora. Ikindi twabonye umuzamu wo bita ntibahizwa Diedone mwumvikano wiwe n'abamenyereza n'abandi wanagomba ntogaruka ko bitameze neza, tubona performance z'abakinyi bamwe basubiye inyuma. It means ko Flambeau du Centre mwirimbure nemeza ko 60% y'ivyo mwakoze mu gice cya kabiri cy'ihiganwa ari ibintu bitari byiza, ariko 40% nimba ari byiza rero murabe ingene mwogaruka mu mwaka w'imikino wa 2026 mumeze neza cyane. Hari ikintu nogaruka ko kindi n'umugwi wa Interstar igaruka y'umusore bita Cedric Amis muri championnat Primus League Burundi byarabafashije. Cyambere ni visibility, cya kabiri ni cerekeranye n'utuguvu morale yatanga ku bakinyi, sikuvuga inguvu ziwe physically ahubwo mu mentalema mu bijanye no gutegura abakinyi mu mutwe nako abakinyi bagize inguvu nyuma y'igaruka rya Cedric Amisi. Ariko rero ntibikenewe ko ama equipe azoza komera ro kuhagarutsa abakinyi bigeze gukina muri Primus League Burundi. Ni vyiza ko ama equipe mu yategura mu ntango ya saison akaba andanya komeye no mu mpera za saison, apana ko mu yategura muri phase retour gusa. Rero ibyo nabyo bisaba aba strategy mu ma equipe. Aba strategy ntabwo ari mwega ba president mukora ibyo bintu, nta nubwo ari n'abandi b'abakocha bakora ibyo bintu. Harakenewe icyo bita sporting directors, abantu babandi baba abadirecteur sportif mu ma equipe barakenewe kuko ibi bituma mugira mu recruitment miza, bituma mugura abakinyi mudahenzwe, bituma mumenya projet, mugira projet mukorerako kuko ugire kuraba nk'ama equipe yo mu Burundi la majorité burya nta projet abafise. Rero kuri Interstar je ku bwanje garuka rya Cedric Amisi ni sawa, ndetse hari n'umusore kapitene wa Interstar je ku bwanje narakunze imikinire yiwe, leadership yiwe, ingene yitanga mu kibuga. Antuka ro numero 8 no mu defenseur umukinyi w'inyuma kapitene wabo. Antuka yambara 8 numwe mu bakinyi beza baranze Primus League Burundi. Pour moi j'adore ingene yigenjeje mu mwaka w'imikino, ari nayo mpamvu mvuga nti bibaye ngombwa bakamugumana canke se bakazana nk'abandi nkawe, umusore atuje, abasore batekanye, abasore babona ko bafise vision. Irevre afise taye ntoya mugabo afise mu mutwe, afise na technique, ibyo biba bihagije burya ku mukinyi. Ibyo ro bisigura ngo Interstar veye continue mwinzira mware mwajemwo yo muri phase retour. Cyo ni cyo nemera kujyana kwageze kuvugwa mumenyereza ngo yagize ibi ubundi nawe ati ntabyo nagize, bagavuga ngo yatandukanye na equipe. Nibaza ko ibyo bintu kuba bitabonetse muri phase retour ni leadership mware mwagerageje gushiramwo uburongozi cyane president Jeje Adore imyifato yiwe. Novuga ko president wa Interstar nawe dutoye nk'umupresident w'inyenyeri no mwaka, president wa Interstar twamugira president mwiza mu bigenje neza mu no mwaka w'imikino kuko Interstar nta kavuyo yagaragayemo cyane nka equipe y'abanyamujira zikora imwe n'imwe bifise abafana benshi, ariko nako
byose byari ku murongo. Reka dufate ntugire 100%, tugire ibice byinshi ku 70% Interetsar no mwaka muri phase Turi yari imeze neza cyane. Hanyuma umuntu ashobora kumbaza ati kubera ko utavuze ya migwi za Kayanza United hari bibanza zijya ziba zimenyereye, ahubwo mu ndeke nivugira umugu bita Royal Vision. Royal Vision yaje ari equipe novuga kari shasha, mugoni hari shasha 100% kuko harimwo abakinyi bakinye Primus League Burundi, harimwo burongozi bw'abantu bazi Primus League Burundi ngene kinwa baraza bariye poza mu buryo bugaragara cyane kuko inkino za mbere batsinda bagaraguje agati imigwi myinshi. Ibyo byatumye wanagomba abantu batinya Royal Vision cyane ko bavuga bati equipe ni y'umunyamupira, niyo abantu bazi commercial la victoire ngene bashobora kurondera itsinzi. Ndayishimiye Yusufu ndetse na Kalebe, harimwo n'ababa Gairi Duhainda byibaza umupira w'amaguru w'u Burundi, bamutombora ba Paris akiri umumenyereza wayo, ba Vladimir. Antuka ni equipe ubona ko yarimwe abanyamupira beshi, ariko ibyo byonyene ntibihagije. Jengerageje kuraba kuba babashoboye kuza muri Big 4 mu migwi ine ya mbere ya muri Primus League Burundi. Ni kintu ciza cyane kuko biraza gutuma mu mwaka uzabaharanira niburi kuba ba kabiri canke se kuba ba gatatu. Ibyo sinumva ko umwaka uzazotwara igikombe, ariko baje bagaharanira kuba muri zibiri za mbere. Byo bari byiza cyane gutwara igikombe, navyo bashobora kubitegura petit à petit wazofesoni. Ikindi kijoshe kuri Royal Vision nuko mwabonye ko à la fin ya saison bongeye amasezerano abamenyereza staff nka yose barayihaye amasezerano, bitwereka ko hari kintu bababwiye ati ni nka message baba bahaye ati ni mugendero mutegure equipe y'umwaka uza mutekanye, ntimuzovuge ngo nta masezerano mufise. This time ni mugende mutegure equipe mu mwaka uza. Kiye ni kintu ciza cyane kuko umumenyereza ubumufashe, ubumushize mu minwe yawe, kandi ubumuhaye n'icizere cyo gutegura equipe avuga ati iyi equipe ndayitegura shobora no gutwara ibikombe. Je kubganje ntimuzotangare mu mwaka uza mubanye equipe ya Royal Vision cyangwa se ya Vision FC igiziki yibaye equipe nziza iperforminga neza gusomba. Hanyuma n'ikindi nabonye batandukanye n'abakinyi, si gutandukana ko mutere nuko nabonye bamwe babyibajije ko ibintu byinshi cyane, bamwe bari baje ari passage bifiza kuzoja handi like nk'uyu musore Jonathan Ahimana. Kubganje mbona kuba batandukanye bakabyo officializa, it means ko nukwerekana ko bakinyi batare bakinyi bazokoresha mu mwaka uza boja mu yindi migwi canke se nandi ma equipe ashobora kubarondera yo barondera tangorane. Iyi equipe ikira gerageza kuba professional cyane gusumba wanagomba n'indi migwi yo muri Primus League Burundi. Ni byiza kuri Royal Vision ivyo yakoze uno mwaka w'imikino. Mu myemerere ngaruke ku mugwi bita Rukinzo ya Miburo, nimba ari amafaranga make bo barakoreje muri mwaka w'imikino, nukuri yari equipe iri muri middle class, yari equipe iri hagati na hagati. Usibye ko yagiye igira kakanyarigabo ka Rukinzo nyene, ankora ukongeza ko n'umumenyereza ari umufighter, ari umuntu arondera itsinze umugwanyi bya danje. Nukuri Rukinzo irasabwa byinshi mu no mwaka uzokurikira. Cyambere izoseruka muri CAF Confederation Cup kuko Aigle Noir murazi ko yatwaye igikombe ca championnat, ni kandi nene wo bazokina kuri finale na Rukinzo muri Coupe du Président. Itiminizi ko Rukinzo iberi yamaze kuronka itike yo kuja muri Confederation Cup. Ibyo bisigura ngo kuri Rukinzo ntimuhave mumera nkuko mwabaye mu mwaka uheze. Uyu mwaka mufisa akazi ko kwerekana ko kumurika umupira w'u Burundi ku mugane wa Afrika. Kumurika rero kuwerekana nuko mugenda mukabinyenyeri mukaka hariya hanze mugakina neza mukigenza neza. Ibyo ntimushobora kubigira ko mufisa abakinyi irevre murafise certains éléments zishobora kubafasha, ariko avec experience twababonanye bano bakinyi ba Rukinzo ntibashobora kwiyempoza ku mugabane wa Afrika byoroshe cyane. Rero it means ko muje ku isoko kuko nimba CAF itanga amafaranga kugira ngo mushobore kwitegura, ahubwo mwene we mura spending mwayo mufise, muraye mukore mwayo mufise, mwe muraguza abakinyi beza bashobora kuba competitive au niveau continental, bashobora guhangana ku rwego ku mugabane wa Afrika kugira ngo muzoje kwitabira Confederation Cup muhagaze neza mufise abakinyi. Hanyuma pourquoi pas mudashobora gukina mugasanga muranagure mu matsinda, byo hari byiza cyane. So kuri Rukinzo rero muri championnat ntago byagenze neza kuko na ya Big 4 mwahora muzamwo uyu mwaka ntayo mwaje mu mwabaye ba gatanu, kandi musunga amanota menshi n'umugo wa mbere amanota 50-21 mwe mufise 50. Antuka harimwe akazi kuri Rukinzo rero sinzi nimba ari byabagoye no mwaka bafise akazi keshi ko byo bazokosora. Kubganje reka tubarindire turaye finale bazokina uko bazigenza, niba mara guheza finale niho tuzoraba recruitment bazokora uko zizoba zimeze, ariko byo bari byiza bagiye ku isoko bakarondera abakinyi. Kandi ari migwi nka Muzinga Sebo kuvuye mu cicaro ca kabiri ukaza ukaba umugwi w'umunani ukasombya za Olympic Star yo yamayibere muri middle class nta kibazo na kimwe. Iyi ni koroka ni duga naho nyene iyi
ni inyenyeri y'intara mwicamake Banyamuyinga ndabakunda kuko umupira murawuzi kandi murazi ico murondera muravuga muti twebwe ntidushaka gutwara ibikombe nta bushobozi bw'ibikombe dufise ahubwo twe turashaka gustabiliza tukanezereza abakunzi bacu ntituzobabaze ngo twakoroze mu cicaro ca kabiri oya bame bariko barabona izi game antuka ni vyiza n'indi migwi yari kwiye kugira vision nk'iyo wanagomba gusumba ko ya migwi ndavuga nk'iyi izi za Ngozi City izi za Kayanza United izi za Bumamuru ubona ko udafise ubushobozi bwo gutwara igikombe ushobora kuvuga ngo reka ngwane aske abantu babakunzi b'uyu mugwi cyangwa se abakunzi bacu bazokoma batubona bariko barabona izo game bazokoma ariko barabona Aigle Ntwari yaje ngaha babone Vitaro yaje ngaha babone Musongati yaje ngaha mu buryo bwo kunezereza intara kuko iyi ni patrimoine y'intara cyangwa se ni patrimoine y'akarere mu amurimo itiminizi ko ku Banyamuyinga credit to them ariko nawo vuga ngareke kugaruka kuri Ngozi City mwakoze exploit nziza kugira demi finale muri Coupe du Président antukasebo me kuyigeramo ni kimwe ariko kandi no kurondera ingene mu kwitwara neza mu ihiganwa rya Primus League Burundi nabyo ni vyiza cyane rero mu mwaka uza abakinyi nabonye harimo abakinyi beze nk'abakuze harimo nabandi bakinyi nabo ubona ko ari ngwiza murongo atacu bariko barafasha itimini ziko kuramwo muzana abakinyi bashobora kubafasha mu mwaka uza w'imikino aribo bashobora kuzitabira bagakompeta mu buryo bugaragara hari umuntu ashobora kumbaza ati kubera iki utavuze kuri Kayanza United yari equipe nziza ijana kwijana agenda vyemeza ahubwo hashobora kuba hari abayitubazo twa hato na hato kandi utwo tubazo naho dushikane umupira w'amaguru rimwe na rimwe bakidogera bahagarikizi rimwe na rimwe bakavuga ati turarenganywa ibyo je ntemera ijana kwijana kuko irevero muhagarikiza ashobora kurenganya ariko nawe niya kurenganya rimwe kabiri gatatu itware basi nimugerageze umwe y'abanyamwuga Kayanza turabe nimwe abanyamwuga ko bazogira ikibazo basubiza inyuma rimwe kabiri gatatu nimwe baba mwarenganijwe ejo mu bishikirize muri federation ngira ngo bazobikosora ku bwanje ni equipe iri jeune igumanye byo bari vyiza ari nayo mpamvu mvuni nakaguha abantu mu Kayanza iyi equipe mukayitakaza umwaka uza w'imikino ushobora kubagura kuko ama equipe agiye kwiyubaka bisigura ngo murasabwa ko iyi equipe muyigumana mukiga strategy muyigumanamwo naho numvise rimwe musanga harimo kwidoga ariko nta equipe uzosanga iri parfaite cyangwa se byose byuzuye abakinyi bakwiye gushira ibirenge hasi nabo bakamenya ko mu buryo bwo gutera imbere mu buryo guteza imbere umupira w'amaguru utegeza gukina muri izi condition nyine umupira w'u Burundi urimwo ntabwo ari mbi kandi sina nziza ijana kwijana hari hivyo rero tugeretegerezwa kwakira mu gihe kandi imigwi nka BS Dynamique mujye nkire ntikira kabiri BS Dynamique yari maze gukira iciro nyinshi idakoroka ku munsi wanyu mugasangira rokotse ariko no mwaka ntibyagenze neza je ku bwanje novuga ko numwanya kugira ngo BS Dynamique nimba izokira icicaro ca kabiri canke se nimba bitazohinduka byo bari vyiza igiye premier hotel iforokire kugira ngo ije mu cicaro ca kabiri igiye mu cicaro ca kabiri ishobora kuzitegura neza gusumba mu mwaka uza mukazoyibona mu myaka ibiri imbere mukazoyibona yabaye nziza nkuko twabonye za Intersar zarakorotse mugabo zigarutse zagwaniye kongera kurondera ico twita agateka ko yo ma equipe naho bitarakundije na kwijana nibaza ko BS Dynamique nka equipe ya mbere yaseruka igihugu cy'u Burundi ku nkino mpuza makungu 74 itimini ziko niyo time yawo yo kongera kugira iki gushiramwo agatege mu cicaro ca kabiri nimba arico bazokina kuri Garage Express nibyo kuri kurukino gwanyuma bakina na Aigle Ntwari bitwaye neza ariko les amis umupira wanyu mukina mu misi ya nyuma mutakinye mu misi ya mbere ibyo ntaco biba bivuze ni kwa kundi bavuga ngo kusabira ubusa kuno kumenekera ubusa nta kundi mwiyakiri cicaro ca kabiri mukimenyere igisigaye nuko muzokosora mukaza mu cicaro ca mbere mu yindi myaka mwarakosoye ukuza mwihiganwa mutagiteguriye ninga kwa kuri umuntu aja mu bukwe ataguza umwambaro w'ubukwe ibyo rero no kuvuga ngo nimba mutari mwaragiteguriye mwakoza amakosa nibaza ko barabakosoye genda mukosorere muze mugaruke mumeze neza cyane Beje Green ni equipe novuga ko yatereranywe gute ye equipe na recruitment yakoze urabona ko zidafise isiguro rero ku bwanje hakenewe encadrement na cyane federation muze mufasha ama equipe rimwe na rimwe mubereke ibyo bakwiye gukora hari hivyo bakora ugasanga ntibijanye n'umupira w'amaguru ibyo bakora badezanya n'umupira w'amaguru mu buryo bwa recruitment uramubaza mubaganirize siyo mugiye kubaka equipe mushaka kubaka equipe izo compete canke mushaka kubaka equipe izo kwitabira higano ivyo mukaba bibategura mukabigisha federation nibaza ko mufise akazi keshi gakomeye cyane hanyuma mu buryo bugaragara federation mwigenjeje neza cyane
na ihiganwa rirangiye ata ntambara zibayemwo naho amaforofe yagaragaye bamwe barahanywe abandi ntibahanywe hari abigenjeje nabi mwarabahanye namwe n'abahagarikizi ku ruhande rwanyu uko nimwe niwe organe technique nimwe mu barungika abigenje nabi mwarabahanye je ndashima urwego rwa federation mwatweretse uno mwaka w'imikino communication setebo byaremeze neza cyane ama affiche ama match abantu barayaronka na cyane kuri FIFA Plus byari bimeze neza cyane na hatari mwege mu bikora mugabo akaba ari mu partenaire wanyu antukana byo ni byiza cyane kuri Primus League novuga ko 80% y'ivyari bitegerezwa kukogwa byarakozwe Brarudin ntacyo tuyinenga ko canke se tuyinegura abajejwe gupanga amakalendari babikora ku mwanya antuka federation credit kuri mwebwe n'umuso wo gutanga igikombe makamba nabona federation yari yaguhagurutse kiye rimwe canke se committee executive yari imeze neza yose harimwo ico bita gushigikirana no gufashanya mu bikorwa uyivya akora muri yaba SG yaba gisata ca communication ugasanga kiruko marketing ugasanga bameze neza ugasanga muri finance nta bantu bigeze bidoga ngo utunutu juridike ibyimanza za hato na hato twahora twumva muri federation uyu mwaka byari bimeze neza byarakosowe jero ku bwanje credit kuri federation igisigaye no kuraba coupe di president ngwe ni kwizogenda tuzobigaruka ko tubiganireko umwaka w'imikino gusa no kutegura federation nimwe mutegura ama equipe naho tubona tukabirekera ama equipe ugasanga panze nabi ndashaka gusama muri federation utegura ama equipe yigishe ko ategeza gukora yigishe ko ategeza gukora abantu bari muri finance mwigisha ama equipe ngene ashobora kurondera amafaranga iyo byose uburongozi mu bushiremwo formation kwa nakomba rikafata ama equipe muyagirishe formation muyigisha ibyo akwiye gukora kuko abantu bari mu mupira bamwe batubwira ngo bari mu ma equipe atavyo bazi atavyo batahura ariko nka federation nk'abahinga mukwiye kubibafashamwe uno mwaka wa 2026 2027 ukazoba umeze neza so nivyo novuga muri rusange rero felicitation ku mugwi wa Général watwaye igikombe usumbya amanota umugwi ukurikira amanota 12 ni menshi ntabwo ari ibintu byoroshe kuko abandi uzosanga bariko barahiganwa begeranye cyane murabona mu Bwongereza naho muri Espagne atariko bimeze murabibona hirya no hino mu ma equipe y'amahiganwa ba yegeranye cyangwa se akomeye ibyo birakunze kugaragara mugo bitweretse ko ngahi iwacu harimo ikibazo muno mwaka w'imikino ku migwi imwe na cyane ko byagaragara ko umugwi wa Général washizemwo ekar irenze hari kintu ngiye kugaruka ko cerekeranye no musatirizi Abdi Ineza umuntu ashobora kwibaza ni gute umuntu ashobora gutsinda ibitsindo 10 na bingahe mwihiganwa muri fazare mu nkino 14 uwumukurikira ugasanga akinye inkino 30 mugabo ntakwiza ibitsindo yatsinze ikiro nico kwibaza ko naco nyene abasatirize mu no mwaka w'imikino nimbara bakinye binyuma babaye beza aba defenseur rero turabidutegura ama equipe atsinda turabadutegure côté offensive abamenyereza murondera abasatirize mu bategure sikuvuga ngo abasatirize ntabahari nimwegerega bo kubategura bamenyereza nibo bategura abakinyi bivuze ngo umukinyi nawe wadatsindura ashobora kubimwinjizamwo kuko niwo mwigisha ingene batsinda bivuze ngo ama equipe mwebwe namwe mufise ikintu c'idefo abamenyereza cyo kuvuga ngo twebwe umusatirizi n'umusatirizi nyene ategeza ko umusatirizi no umusatirizi araba umusatirizi mugo techniquement niwe utegeza kumuha technique zo gutsinda na ukaniga na strategy equipe yawe itsindamwe umwaze kuzana strategy equipe itsindamwe umusatirizi bumworohereje physically wewe abameze neza ameze neza aragutsindira technique wamuhaye agatsinda ariko tutanibagiye yuko umuntu abashobora kwa bise nibyo twita indemanwa ibyo rero nabyo nimwege bo kubikora bimwe ariko gusa mu ma equipe ikintu cerekeranye no gutsinda carabaye ntabwo coroshe ntabwo cagenze neza mu mwaka w'imikino so les amis ndabashimire cyane mukomeze mugira ibihe byiza cyane ariko mwibuke gukatisha amasirasi muri Asirasi Bik je vous aime beaucoup merci beaucoup ibayita Legend Sport Show bye bye hasta la vista.